ari sawa cyane rwose. Mbega barakubwiye ko naje mu rugo rwawe? Cyari. Je narajeje. Waraje muhira? Ego je naraje. Katabyegeza mbari. Naraje kweri muhira. Birashika kuko afisi ibikorwa byinshi muhira. Birashoboka kuba yaravyibagiye. Je naraje umwana ntumye ko maze kuza. Mwatangura kumbwira ngo afise ibibazo ugomba kwitaye. Ushaka gutaha? Nabasha kumujesha gutaha. Ndambwa nigikunda nigishoboka. Kuba kuje shaka gutaha. Namaze mwapfuye iki? Kuje mbona mukomeze neza uratagase ntacyo baye. Ubu gwawe ukondo kana haje usiko hakiri. Ntabwo nushaka gutahishwa niki. Ikintu gusa nambwira ngo ashaka gutaha. Nawe mpamvu rena gutumye kugira bikundike. Umbwira mpamvu umwashagira kuti umuntu ashaka kwahukana muri amashaka gutaha. Mama, ico kibazo umugore yogira ntakibwira umugabo wiwe. Ariko siniko ndatahura ibyarivyo. Cyangwa ngo afise ikibazo mugomba gutaha. Ndamubatse impamvu yariyo ashaka kugira gute gutaha. Okay, mama. Hari impamvu rashimye kugutumako kugira bikundike. Umbare impamvu ashaka kugira gute ashaka gutaha. Mama je nta kibazo dufitane n'umukobwa wanyu. Ahubwo ndiyumvire ko umukobwa wanyu yoba yagwaye mu mutwe. Eko. Kuko nukuraba tukamutwara kwa muganga. Kuko nta kuntu no kumva yuko yoba afise ingorane mu rugo ariko ntazimbari. Bo cyo bakiza yenda kwereke. Reka nze ureka wewe nibona umara gutaha. Muza kukivugana umugore n'umugabo. Hanyuma ucimunyarikira muri phone kugira bikundike cyo ntoro munsi. Nzobasange muhiri wanyu. Twicaye hama numva ikibazo gize gute afise. Mama. Muze wiri kuraza. Ndaza kugerageza uburyo bwose ndamuganirize. Ndamuhikiye uno munsi tuganire ndamubaza ingorane afise mu rugo kuko sindiko ndumva sindiko natahura ibintu byarivyo. Ndaza kuganira nawe. Utubukoze cyane gose. Kandi murakoze cyane. Yego. Yego. Ndamukirize mutama. Ndabora ko. Umubwire ko ndamukumbuye. Yego. Turahuye nenda gushaka kweri kugira rero kubera kugena n'umugabo wanje umugabo wanje gutoheje nuhomwa wewe ukira umugeni mu mezi angahe ukabugena n'umugabo wanje uravuga neza ko umugabo wate gutoheje ahubwo ndagutoburo neza duhuye nari ndagushasha ndi nyoko warushasheje ahubwo nta n'ubwenge ubwira abagabo babandi nje ndakubwira nyabo umugabo wawe utamuhivye ipfuye ndabimuhana nje akankora ico shaka barazoka yimuha je yanze nyabanya ko nashaka kuyimuha none nyamba yarakuzanye nanje yarazaranyitura kafise ikibazo nanje ndamutunganira ndakubaza umugabo wawe ntagutwoheje umugabo wanje nuko yabantoheje nuwa warakeneye arakeneye ko basubiye gereza nta n'umutima ugira we nta n'ubwenge bukwiye ufise gute wambwira ko je umugabo wanje ntamutosha mu gitando horuza mu gitandi wacu kuducungura ikaturaba ubwo nta bwenge ugira je sindabivyo mukora je ndabivyo dukorana nawe wewe nakubwiye kuri kirofa mu mutwe ico mfise naco mfise ahavuga ngo uramuhe byinshi shaka byinshi je ntavyo ndakora ngifise muganda gusumba usumbya nkandi wowe yanzanye atabona yuko ndagifise niyo nagusumbya umugabo wawe yaraje wanje yakuze kwera uri ndaya ni nyoko shama mama wanje hari ndafise umuvye ko mama wanje kasho ni muri uyifumana wayisize ahari abagabo ntagwibana na umuko mufiki baziyo ndaya ikindanga wanje gusubire mu njana shaka uzi gusawa ntakintu icamufuye n'igiki baza mu wanje dufite umugabo wawe nende sindi umugabo nene umugabo wanje wewe uri umugabo wawe umugabo ni Yesu mufiki wewe ngiye ndakubwiye urabona baza mubariye ko naco umugabo nawe urabona uwo mugore yanegere nire kandi aranegera ngo ndakurose ndagusheshaye kandi aribunge nzonda nakuhava ndayikurayo oya aranegera nirenga oya niwo yishishura niwo yimomora kuko uyu ni nka wewe ikibazo ciwe ni iciwawe
ngo namutwaye umugabo ndabire cyane ibigwari kuramagarikira umbwira none wawe kwawe je ndakubaze wotwara umugabo w'abandi abasore buzuye ndabatwara kubera baba bafise amafaranga ati kumbe nabyo rero uzonyamba none ufise amahera nzogutwara hewe jewe ako kantu ambwiye nimo umugabo utamwigira bya bindi vyuko ukamubwira nyengitira nyaruka nyengitira mbaka indani aho rero asogenda nzomutwara mugabo rero nawe abagabo b'abandi bo bava inyuma ongo mami kandi afise umugabo wiwe yo afise umugabo wiwe ndakubwire nawe nyene nyamba naso afise amahera nzomutwara ati umva atarakanda yakahejeje oya murinda ya mwese kuko Cinda je afise umugabo wanje namuvuye ko je afise umugabo wanje yahuye n'iyindi najahuye n'iyindi gutari je ndakwibye urambona ku mugabo wawe habwiye mugabo wanyu ngira nta n'icatsi urofa gusubura urahamutoye nari kukumena amenyo shaje jewe hakindondera ndayikura uyikura no wayishize none washiraho ntawe bari baguhenze jewe ubundi wewe uzosubira kukubana nawe gusa uzoshungira uzora n'umugabo wawe atagutoye niba utamunyongera uzorambiwe ubizi gute mu gitanga hora uzawe tukuturanga none wumva uziki none mvure kubwira iki wenda kubwiye uko rero irya mbere n'irya nyuma ubundi mwibara buhoho sinzo kwigwa ndavuga ubuhoho nzorengana aho uhagaze ndengane turi kumwe kakuje ongere kaguje kagupuriza tuzobiraba je nawe banda y'utembagara nawe tuzobiraba tembagara ukwe mu maguru urabona narakubwiye ko umugore bwangira gute yubakurwa bwiwe kugeza iyi saha n'isegonda simukene mugabo wanje aragusohoye ushaka iki genda ugisoge kwere umugabo wawe muri imitsi mama namahoro ndahafitiye mama sindabishaka sindabikeneye none mama uramenje kugwarira umutima ku mugabo jewe sishaka gukina nawe mama ndarushe naho uruhicwa n'iki narakubwiye mama je rugero rwo kugwana ni ndakwinginze ntaho narakubwiye umugore bwingagira gute yubakurwa bwiwe umugore kicana wagira gute asanga urwo bwiwe kugeza iyi saha n'isegonda nta mizigo yangiza gute ine mugogwe wanje uri kunyumva naramaze kuvugana n'umugabo wawe ko atakibazo giza gute gihari nawe ubwawe mbyo atakibazo giza gute gihari kugeza iyi saha n'isegonda mwese mwambi batakibazo mugiza gute mufise mufitani muri mizigo gira gute soze gisubira iwawe mama Jesse ngenda nawe subira muri radio hane mugwi wanje narakubwiye ukuri mu muryango w'iwacu harumva yahugaye numushaki shaka umwana wadaje mu muryango n'abagenzi icyo ukunda umuntu aguteka cyo umutwe wo gutekera subira mu rwawe nanje handi hehe ndi mu rwanje avyumvise ndagutahura ariko je mama ndaruhiye mu rugero rwo mama nyumva nawe nkuko ndikunda gutahura je ndaruje ange nawe noshobora kandi je singenda tekereza ugenda koko nakubwiye ngo mvira mu rugo mama je ntawo reka kwitwahetse ibibazo je nawo njamo kakwirwanya ama stress navuze sokira mu nzu genda mama mbabarira basi mama wakiru turasora so Ntuzugarukire mugogwe wacu kugeza iyi saha n'isegonda mugogwe wacu ndakubwiye ngo mviraho genda sinavuze nakubwiye ngo genda baramushaka genda
nenda ukeneye mbe gutekera amashakoshi uraduze ko ndakubaza nk'isho ubwo reka nicire gato tuvugane neza hama je mvumira kuraba mushikanje ari hehe kuvuga ko tumvise ico ndiko ndavuga baba ndi umuntu abwo n'ibyatsi n'ibintu bisinzira wowe uheruka muhira umbwira gute muhira umbwira yuko umwana yagushikiriye uzi umbaza impamvu namurungitse agwaye none ubu naho uragarutse umumbaza tena sinasize ndakubwiye yuko bagire bajyana na dema yo kwa muganga burya yasize amutaye mw'ibarabara kubwira isa hano uyu mwanya sinzi ngo aravuganayo bisigura yuko igihe cyose azobura uzogaruka ku murongo w'iwacu nico bisigura umve ndakubwire burya ibintu ntibirahera burya ni nayo mpamvu nari mvuye muri wabo kuraba kugira kino kibazo tucicarire tugitorere umuti je nibaza yuko ibyo kwicarira ikibazo n'ubyo kuza kumbaza iyo yagiye asa bifitanye kuko namba naramugushikirije ukaba waramubonye nta n'impamvu yo kugaruka kumumbaza ntibisa none ndakwibarize gato urakeka ko ibintu byoherera hanyine burya mwampaye umwana akomeye ubu ibibazo mfise birenze uburemere ibyo byiwa buri kuranzanira nimba umwana naramugushikirije ukaba umufise ibisigaye mpa amahoro wowe ugiye kwatekeye amashakoshi none ukeneye kumenya niyo ngiye none ufashe urugendo ntuvuga ati ndadoze ico kibazo none ni wenseze umugabo wawe wiwe numubona gute basi umugabo we numubona gute kuwo mumenya ntakonzi nanje imana yompa yani tugahura basi tukanayaga na gato hamaze humva kwandika ivuga azi ko nkeka ko mushikanje yaba afise muzomenyana niwe wamushikirije nizere ko umugabo wanje ntandatera ibirenze ibyo wobarusa gatoya gisigura iki ico kintu uvuze ngo ntandatera gisigura iki simvuze ikirundi ntandatera ico si ikirundi nacumvikana nimba mumaranye igihe kingana gutyo ntusame inda urakeka yuko atobayo yoyitera mushikanje bana naho urasa hejuru ukambwira ko naho yuba afise ngo uwo mukobwa wanyu yuba afise inda y'umugabo wanyu byo kubyinjira binaciye byose rukana bibandana umugabo w'iwanje ntazagiye imugereke ko naho byosanga yifise azababwira iyo ayikuye apana umugabo w'iwanje rero hari ibintu numva neza ahubwo rero kandi akwereka je ngiye guhera iyi saha n'uyu mwanya ndonze umugabo wawe kugira nawe manze numve iri muvamo sawa je ndagiye kino kibazo kukwikukira gendera ndera umugabo wanje kujya kurondera umugabo wanyu je kurondera umugabo wanje none kingorane zose zaturutse wanyu ubona ko noca ndabire kukunye jewe ndagiye ngira nkoresha ingufu zose kugira manze mbonane n'umugabo wawe ahubwo ndikino kutumanya kurondera umugabo wanje wo kurondera umukobwa wanyu je nzobimenyane nabona nawe tuzovugana je nzomenya ico nzokora ndamuramenyana nawe nesiwe yoba amasheri uri wamahoro turashima n'ukuri yego yego hamashe sawa uzi n'amakuru ndayabwiye reka umukobwa wapfuye ngaha oya yego kweli ko dahuye mwapfuye ngaha n'imizigo 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 cyo guturamuza oya hamwe byagenze gutyo kavenga n'imizigo cyambwiye ngo ari yahukanye urugo ruramunani oya reka yego hama kuvuze ko ari yahukanye yayo kunye kumva nyabaki ko nzi umukonje atekereje atangurane nk'izo atabintu nk'ivyo bimushikira umukobwa wawe by'ukuri yego ni wari mu makosa gute ko nzi yitoye umukobwa wese yaritoye arambwira ngo hano yego bugenda genda turi kumwe nande na bofre wawe ugiye tumaze kugenda cyasanga umukobwa ari karambwira iki amajambo yiki y'uburofarofa amatagi imitwa n'amaguru cengira gute ntabwo gute kugira mukankamira mugabo nkabona mugo gwe by'ukuri imeze neza ntabwo yaretse kimwe ndavuga none wewe urakomeye cyangwa urasama umutwe uko niko bubaka
ndamwereka ndamuzunguza gaho hose ngaho byose ndayimwereka bimaze rero kugenda uko niho haho je naca nticara ndateka umutwe ndiyumvira toya pore ko nayibaza umugabo wanje reka mande yibaza iki umukwe burya umugabo ndamu telefona mu mishi yotegeze atakina kimwize gute wubiziko ugere baza ku telefona umwana byukuri umwana agize gute umwana yaranyitavye burya umwana amaze kuza nshangira gute nca ndamubaza burya umwana cyambwiye gute ataki kwatangora nagize gute afiste n'umugore wiwe burya bimaze kugenda uko cyasanga umukobwa wagize gute ni wari mu mafuti none wewe kuba umukobwa wanje mu mafuti kabo ki utandindiriye hamanze hamanda numvirize byo mubanje bwiye cyangwa mugiye umukanga mu kumuhano n'abantu w'umuhimano nuko nyiramuhaye impanuro ahubwo rero cyo baciza reka ndakwerekereye telefone iki umukwe ati bose bicare ngaha tubabaza iki ikibazo cyo baciza erega umukobwa burya anye umukwe so burya yamwirukanye ngo yizenye rero burya atakira n'imizigo umugabo watari hari amasheri tuze tuzi ko umukobwa wanje n'umukwe wanje tumvirize tubaha impanuro twumvirize uri mu makosa hama tubaha impanuro hama bigira inzira bigiriyo bica rega icyo uvuze nicyo nakare hagira ururimi rw'ubu rukamifyufya uko uravuze neza ejo kubona ndagutuma ko kanka kuza narababaye ariko nizere yuko ishavu nagize ejo uza kurinkura sibyo nabone amasheri reka ndakubwire urabona ejo twarahuye n'umugore wawe arantegera mwibaraba arambaza ngo umugabo w'uwanje ngo bibe ryambere ari ryanyuma ngo usubira kumukubonana arantuka arambwira byinshi nanje tinukuri nyambara umugabo wawe ndamuguhebeye cyane ibandariziyo ndi kundaje rage wamamagara nibaza nituje umbatse ndankakuye reka nanujya mutamakazi ariko uri kurarabona yuko ujya ari level yanje kubera je no kujya bene ibintu kuvuga ko bene mwebwe mugifisa amaraso acabuka ugerekana nawe nukuri shaka shira umuntu urekareke kuzagumanuka icyo ndakikwemereye ko nzomugukurako shira nicyo ndagukundira kandi urazi ko nanjye ndagukunda nanjye ndagukunda shira uri kurihweza mu minsi mbonye harimo urabona dufatanya urugendo ujya rero no kuvuga ko no ngaho nyene wo gukora akazi ko muhira wewe nyene wewe ubu ni ugezweho kuri jewe shira nugutereye imicafu hariya kure sivyo no ubu ngiye kuza ndabiterura neza na neza ubu walayi yasigara narunini ruriho nterura kahe ko jobu kwaza muri ibi byose nterura icyayi sawa nterura ko tungana jo nterura kanyene kwaza stop ubu kuva nari navugiye ni mwari bwanyumve heko akiya mungu nukuri warayi wa mukobwa wewe ufise ingwara y'agashwebe ego uragashwebe ubu hirya yejo niragusanganye Tito ejo nagusanganye Matayo imbere ku mugoroba nasaje umugore wuyu ari ariko aragushwabara mu ibarabara sivyo ubu uzokwiga abagabo bose bakwire wewe rekana nubu reka ntabya sheri mami shushu baby urishaka kumubesha umugore wiwe asigara ari inzara nakadahe yahinene kiti wowe usigarura wewe gira ubwenge izi ndaya ntizigutesha umutwe usiga umuryango wiwawe umugore wawe ari ibungenzi hari ukuntu woja hanze ukamutemberana n'irishwebe beza z'abakobwa umugore wawe yibungenzi hagiri kurisha kazoza kawe kandi uzobibona mu nyuma
yewe ingufu jewe ziwanje aho kuzitora kuri izi shwebe bizimaraye zozitora ndazishira ngaha amasubizi hasi saho kuzita kuraba zozitora ku mugore wanje sinkwa anguye muri mundu kweri reka kwanza nawe tubisubiremo ukambwira yuko atawundi ufise atari jewe kumbe ufise abandi mugendana nishiri warabonye umugore w'umugabo nubwo atawe ukaca wigira indangira bigeze yo hose nishiri wone ufise umugore nimba mfise umugore je ndavyemera marira ikintu we ntagukorera ivyo we nkorera wewe nivyo nkorera umugore wanje nishiri none nyambo binkora nanje sindagukorera ibyo saba oya suko jewe umugore wanje uyu mwanya nisa ntitugihuza kukubera wewe mugabo nawe turavanuka butoye uwundi tuvana umuvana n'uwundi utora uyundi sheri naje umugabo wanje nitiguza kubera we kubera abandi apana jewe kubera abandi kuko uyu avuye nga ntiyavuze jewe jenyene uranyumva neza ntiyavuze jewe jenyene yavuze n'abandi uranyumva ahubwo rero guhera uno munsi imigerane yuko dufitaniye ihagarare none sheri uce wumviriza amajambo y'abantu ugira yabesha urya sheri ubwe yabesha agomba kutwinjirira nta kubesha je yavuze nawe nekara ukuri kuko abivuze wamuzibishije ndakwibonera n'amaso yiwanje wamuzibishije kubera iki none nimba yoba yavuze ukamuzibisha nuko hari ico wiyagiriza uriko uranyumva neza ndakubwira umunwa wanje wawufasha urawugirisha ibyo ushaka byose mpemba hamagende ndaguhembe je sinkore ubusa nk'umusazi usumba umusazi ahubwo kuko ibintu ukora ntibiranga yuko ukomeye mu mutwe uburageze kunyita ko ndi umusazi kare waho urunyita ko ndi umuntu ahubwo reka ndakubise mpemba rero je ngende ngirene je sinakorewe ubusa amafaranga nakurungikije wari wankoreye iki wewe nari nagukoreye kazima twari twaryamanye nimba ejo twararyamanye sabye navyumva sinakurisha none uno musi naho uri kundihisha nakoze iki umuntu wanje rero wakorewe ubusa ukeneye mpemba umuntu mpemba eko kuko umunwa n'umugore wawe yarawufise uba wagenda ku mugore wawe mpemba hamagende ivyo riko bibwira jewe wewe reka ndakubise kwa mpemba je twiko turavuga byinshi mpemba hamagende ndakubye ati ndekura je sindakurekura ahari atavyuzi neza aho uri mu rugi wanje uravyumva aho uri mu rugi wanje wahaguruka ukambisa kwanza ukagenda manzu mpemba rero hamagende ataruko nawe ushaka unyicire ngaha ndakwishe sawa reka ndakuzanira amafaranga yawe mugabo ico wamenye coco unyibagire wewe yisana kakanye reka ndakuzanira nawe mwumaya nisana ifisa bakuruta uyu munsi je nabuze iyo nja niyo mba cyamvuga ati reka simbe ndagutemberere nta ubu urantera izo nkuru umpe nabishasha byawe zabusaje gusanyice ngaho ati menda samaka yagana none twashira kuziko cyangwa basije kuziko ngaho masari cyo masari yo reka aha munda ha dushinzara Yesu jya bamubambaye ya masaha agenze mbamejije saa 3 je mbamejije we nawe iyo ufise inzoka insuma aha rero tumbamejije gusa rero ujya mwishwa wanyu umugarukire bitarayanga ejo mbega warunze kuko yahukana bigenze gute kunza umugabo uko mukunda reka kwitwenga no bavuze amenyo kako twengara yawe wenda kubwiye ati mutaravye ico mwokora ejo canke hirya yejo mashaka guhura n'isanganya umwana akagira isanganya urambya na kimwe ndabunga hari sho kugira ko ndabizi neza umugabo uko mukunda mukunda none umugabo we sida ndabizi none ubizi nivyiki ico no kubwira ujya jani jamakuru anshikira numva katayiheza nayo umwana wanyu muriko mumurekeza mu muriro umwe waka ndabizi rero batagirirwa no n'ingundo z'abantu ndabizi hose kwa bikundaniye bibaniye neza usigaye na fresh umugore wasigaye afise kare yasakuye akikwa mushikanje yasakuye ntazo yarafise none mugabo kuba zifise harya anyu ntugire ngo namahirwa afise mu mutima harya umuravye mu mutima wiwe urirabura tsitsi ntubona afise inzobe harya umutima we urirabura kugaga arona kajambo wavuze ati wasigaye akundango n'umugore ngo afise iki nyamugore cyo kumukwereka suko arusha ubwiza buhambaye umugore wiwe suko arusha akaranga umugore wiwe naje kirantangaza impamvu danabikora ariko ndagenda garutse ndibuka umunsi yadutumye ko nanye nawe turagenda yatubwiye ko kamera murafisa kawo ariko twebwe ukuntu twabonye ukuntu abayeho ivyo yatubwira byose tubavye aho twaramubaza none kuvuga ati ukeneye kuhava ni iki kibituma ariko yaraduhishije
nanje niyo mpamvu ndakubwira ati imyenge y'inzu imenywa na mweneyo hajyanye ibona sa afise inzobe mugabo mu mutima indani hirabura nk'umutima wo mu rusho kandi kujya kuntu ahisha ibintu si byiza rero bikutubwira kujya munsi nyene turi kumwe na mushikanje ari umuvyeyi wiwe nitwari kubura ikintu cyo kuva ngo dufunditse ariko yaduhishije ati je singeneye ngo gusa subira kuryama reka rero ndakwibirira uratura umuntu w'umugenzi ujya mwana raba mu mwibwira kuko Dani asigaye afise uburaya busumbye ubw'inkoko ubunye icyo nakubwira ageze ku rwego rwo kugira abagore uwo mugore w'umuhabara wiwe umugenzi kandi cyo gutangaza Dani avuga ko akunda vile